Sawa menyesha amakuru babanza barabe mwebwe. Bamurike abanza kuri televiziyo baze kubona abantu bagira batuba Burundi butunga canke bupfa. Ndiko ndabivuga ko no munsi nimwiyumvire nk'abarundi babonye abantu bangana uko bimba ubutare bw'i Burundi tugaca dusanga turiko dutora ngo tubuteke nk'ibiharage ngaha mu Burundi hari ubwo turya none naje nari mfise apolisi ncamvuga ntebagabo twihebe niba twica indurira za kuvuga mugabaze kumenya igitumi iyo nduri ivuze twaragiye kuri Kotebu dusanga ubwo butare bariko barabuhindurira mu modoka agence bita oxygene ico je nakoze nkishika ngaho nabwiye uwo mupolisi ntiduza amaboko ukenda ukamanura amaboko baca bakurasa abantu bose baraho baca bariruka. Hari n'amasosiyete yo hanze twabonye aza akaguhenda ngo arafise ngo aje kwinvestisa kugira ronke ijya permis gusa agaca agenda kuyishora hanze. Ivyo twarabibonye nico ituma ubu baga nimwabintsinda ko urumva nta kundi ngo abaminero urumva ngo baca kwirukako ngo ku butare ngo ucupfa naje kurondera urupfu rero. Ubutare n'ubwande bw'igihugu none mwabo privatije mu mugira gwanyu bigenze gute? Mwabugize gwanyu bigenze gute? Ko mwese mufite amajipe V8 mwese muri miliyardere ngaho abandi mwafashe mushora ubutare amadevize mucamo yajana kuyagura amazu hanze mwubaka ama industry hanze mugaje nkeneye ku Burundi mugana mwe muri abarundi kane tugume dusega dufise tunga vrema aya ariko hatwo nanirwa kuronka muri yaridi w'amadolari ku mwaka munganuko kwe twoyabura. Uyu munsi OBM irafise ikibazo ca laboratoire ujanye truate baragupimira mugenza habo ntibariko barapima ugacuraba nk'abasavye semi mekanize amahera yose y'igihugu muja kuyakoresha hanze mwimvye ubutare ngaha muvyeyi se barundi burya no kuri general urarushe ndabakurikirana ijoro n'umutaga habakumbonesha kure ahariyo equipe nshaka kubabwira igifukamye mu nda ikora muri iki gihugu hari abantu nywegwe ko ari mwijuru bari abantu umuntu akora akazi mu mwaka umwe kaje gura etaje Bujumbura igihugu kirimo isiha iyo equipe mushireho komisiyo mugasanga ndabesha muzoce mu mpana ejo bundi haraheze nk'amezi nk'umwaka uraheze je umuntu yandegeye ko hari imodoka ipakiye ubutare ibumanukanye Bujumbura iyo modoka hari ndayikurikirana gushika no kuri Kotebu sanga iyo modoka ahubwo yaherekejwe n'umupolisi yambaye civile kuri Kotebu iyo modoka hari bacambwa ngo hariho pick up ngo yigisoda ije gupakira ubwo butare naje nari mfise apolisi twaragiye kuri Kotebu dusanga ubwo butare bariko barabuhindurira mu modoka agence bita oxygene ico je nakoze nkishika ngaho nabwiye uwo mupolisi ntiduza amaboko ukenda ukamanura amaboko baca bakurasa abantu bose baraho baca bariruka. Iyo modoka tuyiravye dusanga ipakiye ibiro amajana 980 byari bigiyehe mu gihugu cy'u Rwanda. Inyuma yaho twarakomeje turakora ya fraude uko uyirangiye we akabahishije wa telefone ati bimeze gute ngo nabuze orke hari abantu baba bapakiye ivyo bintu baza no kubitwara mu Rwanda twaba dufise bari mu ivyo bintu nyene twahaye amahera kugira baze baraduha information bakatubwira ati tugeza none ko ambwiye ko yabuze bigende gute. Ndibuka hari n'igihe nirutse ku muntu imodoka ari irahenuka mugandagira Imana ndonka imoto mwijoro iyo modoka ari nayo turayifata uwo muntu acambwira ngo uwo natumye nanje ngo yampenze kandi nzi ko we nyene bariko baravugana n'uwo muntu abantu bampaye information bambwira ati tugeze ku miliyoni 100 nimunkangisha n'iterabwoba muravyumvise hari umaze kuntera ubwoba yanteye ubwoba jewe ndagira ubwoba. Ubutare kirazira ko buba umuvumo mu gihugu.
base abamenyesha amakuru babanze barabe mwebwe bamurike abanze kuri televiziyo baze kubona abantu bagira batuma Burundi butunga canke bupfa. Ndiko ndabivuga ko no munsi nimwiyumvire nk'abarundi babonye abantu bangana uko bimba ubutare bw'i Burundi tugaca dusanga turiko dutora ngo tubuteke nk'ibiharage ngaha mu Burundi. Hari ubwo turya none, hari ubwo duteka none ntibushoka hanze. Mbwira ingene rata amadolari ho mu Burundi. No munsi murabisigura ingene rata amadolari ari mu Burundi, abantu mungana uku mwese mwimba ubutare. Tubifurire rero turimo umuceri wowe turya. Sivyo turimo umuceri n'ibigori. Tubifurire bijya bintu vyose mwese ndababwira nti ngo tuje gufurira bijya binogo vyose mwimvye, hanyuma turime imyumbati, turime umuceri, turime ibigori, vyovyo bitufitiye akamaro. Sivyo? Ebaga. Sivyo? Ababura amatari muringa. Umubura amatari we atabutare bw'imbwayo nashire toki hejuru tura. Umubura amatari tagira ubutare mu ntara yiyo. Merido Bujumba we nta butare ufise. We nta butare ufise. Cyo gusomera ubunyene ngaha muri code mini. Nta butare ufise. Nta kariyeri ufise. Ntubona ntimusoma n'amategeko ngo mumenye itunga mufise. Nje nagira nje ngusomera ubunyene turabe ahanyene muri code nayizanye. Reka ndababwira. Ngorane mufise mwese mwimba ubutare muga ntimuzi n'itegeko ribagenga. Ndazi ko atajyo muzi. OBM. Deje OBM. Wazanye code mini. Urayifisa? Yenyereke turabe code mini. Directeur opération muri BM wazanye code mini. Nyereke. Nyereke wundi. Oya aba directeur bose bo muri OBM shira amakode hejuru mwazaye turabe. Ministre wazaye code. Nuri muje gukora iki? No basohora mwese mukavanga. Ko vyerekana kubiba vyose nta tegeko riko rirakora. Dore muhagarariye ibisuma mwijambo rimwe kuko atategeko rikora n'ubusuma bukora. Atategeko rikora n'ubusuma bukora. Mwebwe mwimba ubutare. Umaze gusoma code mine nashira utoke hejuru. Nshada guha ikibazo. Ukabesha nakazi kawe ndaguha ikibazo. Shira ukuboko hejuru. Wasomye code mine cenda mubaza ikibazo kimwe cyo muri code mine ndabe kwa kiza. Shira hejuru wasomye code mine muri mwese. Mwayibonye ubusuma gusa gukora ibintu vagabo, ibintu vy'igihugu vagabo. Ivyo birabaho. Murabonye igituma mu Burundi bukaye. Nagize ngo ndaje ngo je kubiba ubutare nubwo iwanyu. Yagiye muvuga ko mwasomye code nico cyongerera ikubabaza. Ubutare n'Ubwanda. Bw'igihugu. None mwabo privatije mugira gwanyu bigenze gute? Mwabugize gwanyu bigenze gute? Ko mwese mufite amajipe V8. Mwese muri miliyardere ngaho. Abandi mwafashe mushora ubutare amadevize muca muyajana kuyagura amazu hanze mwubaka ama industry hanze amahera yose y'igihugu muja kuyakoresha hanze. Mwimvye ubutare ngaha. Abandi bakanyegeza hari ubutare ngo nubwi wanje kandi bazaho buri. Sivyo? Igihugu ngo cyo Burundi abantu bimba ubutare banganuka muba muri keneza aba journalist babone neza abishi igihugu abaribo. Ngo murabuza amadevize ngo murabuza igitoro kigwa amadevize. Ubutare mwirirwa murimba ntibwogura amadevize ayo madevize ntiyogura igitoro. Mugasimwe ba mbere mugira contre ngo igitoro kirabutse. Simwebwe ba mbere muvuga ko leta naniwe gura igitoro.
si mwebwe mukagura ibijipe V8 aho kuzana amahera y'igitoro cyayo majipe yanyu ngo ku butare ngo ucupfa naje kurondera urupfu rero ntimunkangishe n'iterabwoba muravyumvise hari umaze kuntera ubwoba yanteye ubwoba jewe ndagira ubwoba ubutare kirazira ko buba umuvumo mu gihugu ubutare n'umuhezagira igihe Imana ari kubabwira igihugu igire bajanemwo bene Israeli mu gihugu c'amata n'ubuki genda musome musubira mu vyagezwe gitabo c'amategeko kigabane 8 murabe aho hantu Imana yajanye abantu ngo igihugu kirimwo ubutare bw'ubwoko bwiza cyane Jardin d'Eden aho Adamu na Eva Imana yabashize ati nahantu hari inzahabu z'ubwoko bwiza cyane Uburundi nasanze ari igihugu gisa na Kanahani mbwira ingene tudatunze rero mbwira ingene Israeli itunze nagahu gatoyi nako nyene nko Burundi sivyo sagahu gatoyi gavize 26,000 kilometre kare gacagira abantu miliyoni 9 naye natwe dufise 27,000 kilometre kare tukaja tugira miliyoni 12 ntumva ko tungana sibuko bibiri bingana kare twese turamukanya amahoro shalom twese sivyo none mbwira ingene Imana iduha tukayimanuza ni mumbwira ingene Imana iduha tukayimanuza mwabisigura ngo no musaja kazebaga jewe none ntimunyita se barundi Uburundi si umuryango ufise itongo ririmwo umurima weze hakenewe gusoroma gusa hari umunsi nagiye gusoroma ibigori turi kumwe n'abene gihugu umwe wese asoroma janiwe natwe dufise umurima weze abamarere basoroma bajani wabo mwumwe ivyo gusoroma ujani wawe rero no munsi turabifuta nababwiye dufuma twari mu muceri hari himyonga nabonye mwimbaguye ntarakimwe murakura kwanaco mukurayo taha rero bamwe bimba tererare hariya higi gakara barashoye ndarondera urufaranga rumwe babarazaye mu Burundi ndarubura rumwe urabona imeye itoboye imwe nta nimwe bigeze bazana hanyuma ndababwira usangwa rero mwarashuye ataco mwakuyemo taha none muri ko mundondera kwiki ni mutaha bakanka gutaha nubu ntibaremera gutaha taha kuko nta kiriyo nica bahari ikiriyo zana ndabe ntibazana ngo ndabe ntibemera no gutaha namwebwe rero ataco muronka taha sinsure kwabona muri bijya birombwe ataco muronka taha twafurire twarimo umuceri n'ibigori n'imyumbati mukironka naho zana ndabe ko muronka zana ndabe natoma yabakwegeye atevye yarabanje kurya natoma yabanje kurya we gamuhungu we wari bwarye we wabivuze wariye ari umujene gaho yimana ye namabuye aheruka gutora n'ubundi butare bwahora bwiyerereza ngaho ayo gabaje igihugu kirashobora kuba gitunze ukoraho kuwa gatanu wimbuye itoni 4.5 murumva ku munsi umwe itoni 4.5 za titane ku munsi umwe abantu bimbisha intoki gutya itoni 4.5 murumva ngo Burundi burakenye kabisa Toma kuva utanguye wewe urabuze itoni 20 maze kuronka ikonteneri iruzuye hamaheze igihe kingana iki kandi nta mamashini arashika ka buryo nyene abahora bahimba byagenze gute abahora bahimba hajya babushize
murumva aka kanya mubonye nawe nyene ijya kontra mwarayigwanije kandi burya abayigwanya bose bava muri mwebwe mu vyo muvuga ijya kontra ijya yimurehe nuno munsi baracayigwanya bavuga ko atabutare buriyo nuno munsi baracabivuga ko atabutare buriyo mugurumva baze kuronka kontenere muga nta butare buriyo aka kanya nta butare buri imurehe umukuru w'igihugu n'umubeshi nta butare buri murehe mugabo amaze kuronka ikontenere muri aka kanya gatoyi kadakoresha intoki muga nta buriyo hebaga kamo ndaba nko menga hava turasa eka ntaco ndabagira mwaraburiye ntabwo mwamaze ndababwije ukuri nta na 0,00 mwatwaye tuve hasi ubunyene nta ngorane byo mwariye biramaze abarundi cabishe ntimushima kandi umuntu adashima rero yama yihebuye umuntu yihebuye abicihebe umuntu yihebuye abicihebe hajya no kuza murashima nakantu nk'ubu mukavuga muti none nk'ubu yokontorora niyaza kicarira kazabona aho nahora nimbura ibira amajana ane ndahimbura itoni 20 acambaza ati none sha zanizo zindi yo wazishitse ntavyo ndabasavye kuko naraharuye nsanga ntimurana donora none twiga turasigarwa mutarana donora dutangure ubu rero tudonore dutonere ico nifuza nico catumye nza kugira ngo inkware zisezerane mu masesa igihugu mubanze mubimenye yuko ubutare n'ubw'igihugu n'umusenyi ari umusenyi ingorane twagize babimbubwa butare babe n'abarongozi bose nta numwe abizi iyo tuba tubizi amakomine abatunze nene humvise ko mere de la ville avuze ko atabutara afise porutabirirwa barinura umusenyi amakariyeri urumva abona ko atakirimo muga vyanditse neza abantu bonyene batariha hego uriko ubaka akazu kawe kameme ntiwofyatura amatafari cayo wimba amabuye haji wawe udashoye uze kuvuga ngo ndagura mu gushora ushora utegereza kugura uragurira muri leta ushora ikintu cyose ushora citwa ubutare tegerezwa kugurira igihugu kuko ubutare n'ubw'igihugu nawe urimo muri mwenebwo leta ririmba ni namwe mukabakozi utufise umurima wese hakenerwa abakozi ni mwebwe amakoperative ni mwebwe ama entreprise ati ngene bagiye kuduhenda je narinzi yuko abavuga ngo baragize amarecherche bafise rekantite kumbe no kwisoromera gusa umurima weze ko bitazopfa biheze je barambwiye je numvise nka fere umuhero wese uzorinda ushika fere y'Uburundi tarahera fere dufise umuhero w'Uburundi uzorinda uhera uba umuhero w'isi bitarahera barambwiye rijyabuye rivamwo marble naho womera gute ntuzopfa bimaze nereka ubwoko bumwe gusa bwa marble dufise ubwoko 13 bumaze gutogwa wosanga hariho na 20 nuko butaratogwa mugaba mpakarorero ko rimwe gusa ibuye riranda ari rimwe kandi rinini mu kuzimu gutya riranda rikava mu rutegama rigaca ikiganda rikagenda imwaro hariya mu kibumbu kayokwe rigaca rikata rigaca inyabihanga rikagaruka mu giheta iri rimwe iryo ryogere rizohera ryari oya mwumva rizohera ryari gaye iyo dukanura karega basha izi njyane bimwavuga ngo abahutu n'abatutsi ntibabibaho kuko abasangiye ubusa bitana ibisambo twese tuba twarakwiwe urukate rubari runini ku buryo tutazi nico twarukoresha sinzi abantu nabwiye
oya narabivuze ndabibwira namwe bw'abene gihugu nta twotangura koko kuba abantu Uburundi turashobora kugira itunga natwe tudashoboye none tuvugishe ko Uburundi nko ku mwaka bwinjije imiliyaridi 2 z'amadolari twoyamara ku mwaka hinjira twoyamara icambere Uburundi ni igihugu kirimo abantu badasanzwe hajye Barundi naho bigaya burya ni hanga ridasanzwe n'abakozi Abarundi bamaze imyaka n'imyaka inzego z'igihugu zititaho ubuzima bwabo ntibigere bahona none ntivyabaye twaca twirimira tukarya nayo tuvugisha ukuri kuva gatoyi gusa ko tuzi twese kuva 1993 gushika 2005 ngeraho mwageze mubona umugambi w'igihugu urabuzima bw'abene igihugu ingwano gusa kwica imigambi yose kwari kwica gutera ntutera ikindi gihugu utera mu gihugu iwawe nyene kuva 1993 gushika 2005 Abarundi urumva ari kwica gusa ntiduhona iyo usanze umuntu yarima mwijoro akimbura hariho ubutare bariko bararaba abantu baraho bwo tubutoye ngago sinzosubira kugorana na mwebwe nyabwayo tukabutora ewe bariko barakurikiraho buri niko navyikurikiranira ndakubwije ukuri naho tworonka ibiro 10 gusa byo dutunga erega twari twarasamaye ba OBM barasamara muri ministere y'ubutare barasamara mwumvikanye muti twigaburire nta ngorane nabajije jewe ko itegeko ndarifise ngaha nti munsigurire ajyadwe kwijana iyo mwayakuye kwitegeko ndarifise je nyereka article ivuga gindwi kwijana ko je ndarifisa ndababwira bararondera n'ubu ntibaratora article none mwebwe itegeko abene gihugu bararitoye urazi irya tegeko iminsi abashinga bateka barimazeko abashinga bateka rijya barimaze ku gihe kinini bararitoye mugabo Abarundi n'aba specialist mu guca kure yitegeko kwa nk'itegeko nabambe haba muri ministere haba muri OBM bose itegeko barajyanka bati turasi nanazi cyacho kwankira umwene gihugu erega rya tegeko rijya nibwirizwa ryatowe n'abene gihugu ko ryakozwe n'abaserukira bene gihugu kugira rije mu ngiro utemeye ukurikiza itegeko mu bisanzwe amuhama kofe nta kindi none mwari muzi ko ari kubera iki leta ihana umuntu wese agiye hanze yitegeko amategeko rije tuma hari ariho kugira yubahirizwe urireze agahanwa soma no mu Baroma ni 12 ahantu handitse ngo umutware ntatwarira inkota ubusa ntivyanditse abasomye ba Bibiliya naho vyanditse umutware ntatwarira inkota ubusa bari muzajya pistoli rigaha ko ari yiki yo guhana inkozi z'ikibi abantu batemera kurikiza amategeko hateza guhanwa mugabo abantu barirengera amategeko nyene bakihonyangira bagenda baragayagaya mwibarabara tangorana harageze ko rutangura guhana umuntu adakurikije itegeko tumushira ku murongo harageze muri sopebu twavuze uti gitoro ubu rero tumenye cyagiye cyanyowe nande igitoro ko cyaheze cyagiye tuzana application sopebu kiranga kuyikoresha kabisa iranka iti umwana wa mama ntegerezwa kumuha iritiro ibihumbi 20 aje kugira stock yiwe ubundi ndamuha ibihumbi 50 agire stock yiwe ubundi ndamuhe 5 agire stock yiwe mugabo ico gitoro gitwawe n'abantu badashika n'igihumbi mu gihugu cy'u Burundi
abene gihugu amamiliyoni yose ariko agenda n'amaguru. Murumva ubwo bube gito muravyumva yatwaye kari jewe burya mufise mbe mvuge kabahati nzuri au mbaya je naciye mu service menshi y'igihugu burya amanyembwa yose akogwa je ndayazi mu gihugu kubera naciye heshi muri Sobujana arahatwaye rero abaye deje wasobuje hanyuma rero abakozi mbona n'abaye discipline bacambwa ngo burya baza banyoye duca tugura kantuze kamwe gapima alcohol hanyuma rero ukamuha ngo huhiramwo agatega ngo uhuhiramwo acisha ku ruhande. Urumva abarundi gere bameze nasope muri ko yagize twavuze tuti igitoro gitageza guca muri application igitoro pass baca bahuha ku ruhande gice ku ruhande ngiye guharura nti igitoro cinjiye turabi casotse kingana ngenda munyereke stock igitoro baranyuruje kera barivye aho ni ndongoziga nome par décret umwizigirwa je nahaye ubwizigirwa nzi yuko ari umuntu w'umupfaso n'umugabo abahemu none nabene gihugu bitoreye itegeko ibwirizwa riri ngaha ministere ca ku ruhande OBM ca ku ruhande mwebwe bimvyi ca ku ruhande ivyo none twoshobora kubibandanya uko nyene ntibishobora kubandanya utanga imihoho ubunyene aca atanga imihoho tuzovyimbira mbe murazi yuko bigeze kumpenda ngo leta nta burenganzira ifise bwo kwimba ubutare ndamara ukwezi ndiko nteka umutwe none bizogenda gute ubutare bwacu nta uzi kantite yabwo nta societe yo hanze zoza gusinya kontra itazi ingene bungana no kuvuga yuko abarundi nitwe twari guca tubwiyimbira kuko n'umurima wacu twimba aho dushakiye tugahagarika dushaka tukabandanya nawe tutaba tuzi kantite muga societe yo hanze yoyo ibanza kumenya iti ni kantite ingana gute. Newe hariho aba specialiste mu by'inzahabu hirya yejo banyandikiye bambaza bati mwarahejeje kugira recherche izo nzahabu zingana gute ninda zigi kantite y'inzahabu dufise mu Burundi hari numwe ayize wayimenya gute mu ntara zose hari ubutare hajya no ariko aravuga ngo muri meri hajya nta mwongo buri satu udahenzwe nta namwe atari ubutare. Je nahuye n'umuntu azi Burundi n'umunyakanada yambwiye ati mwebwe umunsi mwomenye itunga mufise umva zarambaza ngo mbe burya ngo hajya ngo rikuja ngo muri sud de la ville de Bujumbura ngo hajya kuri rya misozi ngo wena hajya haruguru ngo hari iki nta conzi agaca twenga gusa ati nzokwereka ikiri haba ibintu dufise barabizi byose Hono resa amasatelite nta byose barabizi ibyo dufise mugabo bavuga bati sindabegereka abarundi bohava batunga. Hariho umunyamahanga yambwiye ati ntidushobora kwemera ko ubwo butare mufise mu burya mwenyene ngo buribwe ari miliyoni 12 gusa ntidushobora kuvyemera ngo ni bwishi ntimwo burya mwenyene. Hajya rero niba bubona ababirigi bari barimvye hari imurehe bagaca basiga bafuriye bakaduhisha nuko bazi ko umunsi umwe bazogaruka kubwimba nubwi wacu ni reserve dufise hajya ngo iyo misozi yose aho haruguru ngaho mubona nahagikiriri hose burya muhava maza muti no tuzozisambura ziganzu twimba ubutare tuzobaza tumara ubwahandi naye duhera ku bwubatswe ko heka n'abana bazovuka mu kinjana c'igihumbi barabukeneye ko nabo barakeneye no duca tubumara reka turye ivyo duhambije hama nabo tuze tubabikira. Sawa rero turavyumvikanye we tujya dupanja akarere kandi duhejeje gupanga akarere ubwo nyene
tuja ku kivi. Hariho abantu bazi ngo ofisi itongo ngo ririmwe ubutare, ubwo butare ni rwanje. Article 7, les substances minérales ou fossiles soumises au régime légal de carrière ou de mines constituent la propriété exclusive de l'État. N'umusenyi ni propriété exclusive de l'État. Ajya mabuye muravyumva, tuvyumva kumwe bagabo, erega biranditse. Ntihagire uzosubira kuvuga ngo ngiye kugurira ngo itongo cyangwa ngo ofisi itongo ngo ririmwe ubutare. Oya, burya butare si gwawe. Abantu baba mu ntara zirimwe ubutare bwishi nko mu Cibitoke kuzawuva ngo ahi wanje ngo hari y'ubutare ngo guhagura menshi mugabo ngo gahago cyandagurisha menshi ngo kuko ngo hari y'ubutare ni gwawe n'ubwa leta. Abantu batagura bimenye kandi niki mu bisanzwe aha ministere za OBM nivyo babirigwamwe bariko bigisha bene gihugu mubigisha ikode mwe mwaciye mwishira mu kabati muri inumira namwe ntavyo muzi kuko namwe mwaciye muza kumpenda ngo la propriété relève de la souveraineté permanente de l'État sur ses ressources naturelles. Elle est inaliénable, imprescriptible et distincte de la propriété du sol. Distincte. Propriété du sol ne vaut pas. Wa mungu aragenda akagura ngo naguze hegitare ngo hari ubutare. Urumvise ko baguciyemo? Niba barakuzimvye ntumpamagare. Erega nta muntu ubucucu bwiwe ntushobora kububurana. Nire no préfère prévaloir sa propre turpitude. Niba waraguze itongo bakakuzimba ngo hari y'ubutare bimenye baraguciyemwo nakazi kawe uba warasoma itegeko ico rivuga. Hari y'ubutare ahubwo ico ukora wabubonye uca wiruka hariya muri OBM uti nabonye ahantu hari ubutare wahabonye ego ni hajya OBM irashobora kubwira iti hajya ntiharagera ko tuhimba ntiharagera ntiwiriguragura kuko urumva ntiharagera cyangwa kubwira ati ubu tubwimbe par priorité hariho nk'ubutare dushobora kuvuga ngo twimbe par priorité kubera butagaciro. Ubutagaciro ashobora kuvuga uti nzahabu tuzibike, diama tuyibike, emerode tubike, tugende kwimba burya butagaciro n'ingoga umufa w'imbwe bw'unyobwa ushushe tugaca tubwirukako tukabwimba. Numva rero ninde afise uburenganzira bwo kuvuga priorité? Ni ministère. We wabubonye genda uvuge, niyo uri kurimba biranditse aha ayuko ugibona ubundi butara atari bwa bundi wasinyira yuko ubwo nyene ucubivuga utabivuza bigenda gute? Igihano mwarabonye ngere cyanditse siza murasoma harimwe ibihanoga nk'ubu we wari wagiye ngo niko ni makorta ugaca usanga hari inzahabu ntuzivuge, igihano kiratekanije. Uteza ucuvuga uti hamwe nariko ni makorta nsanze harimwo n'ubundi butare ngubu ubumeze kunuku biranditse ngaha mu itegeko. Arineya igira kabivuga iti l'État peut entreprendre pour son propre compte. Ngere bavuga ngo leta ngo ntiyimba ubutare. L'État peut entreprendre pour son propre compte, soit directement, soit par l'intermédiaire des sociétés ou des personnes morales, nationales ou étrangères, agissant seul ou en association avec les tiers, toute activité minière. L'État peut entreprendre pour son propre compte toute activité minière, soit directement, yonyene yiyimbira, soit par l'intermédiaire de sociétés ou de personnes morales. Rumva ndashobora leta irimba ikacihamagara mayondori zanirya societe yawe twimba ubutare. Urumva ni leta iri kwirimba ibicishije kwade kwa societe iyi nijya kontra mwabonye yoyo. Urumva nabahinga leta yagiye kwimba ubutare bw'imurehe ikirondera abahinga babikora, no kuvuga nabakozi ba leta, hanyuma ukabahemba ku mwimbu bimbuye. Niho negociation ziri, ndavye ingufu nkoresha mbona ibe yobiyi, ndavye iki mbona ibe yobiyi.
urumva yuko leta irafise ubwo burenganzira ishatsi gatuma kuko umurima ni wa leta umurima ni w'abene gihugu bose ni w'Uburundi Uburundi rero burashobora kuvuga rutinga nimba ubutare bugahitamwo ndavyikorera directement canke ntumuwundi naho yo umuntu uramutuma naka wewe niwe ntumye genda wimbe hanyuma mu mwimbo bikagenda uko na concession irashoboka ngo toutes les substances minérales ou fossiles et les carrières peuvent être concédées à des personnes morales ou physiques qui en font la demande à travers des autorisations et des titres miniers pour la prospection, la recherche et l'exploitation suivant les dispositions du présent code. Na concession irashoboka mugabo araza kukubwira iyo bagize concession hose nasanze ku mwimbo mutegeza kugamura ku mwimbo ngo ainsi pour toute activité d'exploitation des substances minérales une part fixe de la production est réservée à l'État suivant le principe gagnant-gagnant et est déterminé par voie réglementaire. Gagnant-gagnant, principe gagnant-gagnant no kuvuga iki? Gagnant-gagnant. Urumvise? Toute activité d'exploitation des substances minérales. Ainsi, pour toute activité d'exploitation des substances minérales, une part fixe de la production est réservée à l'État. Mwumvise pour toute activité ari concession ari iki vyose umviriza neza kandi obeme mugasubira kwihenda akazi kayo mwumvise kudahana ko ari bibi murabaza heri yase guhana abana biwe bariko baravyonona Imana yaramuhanye kivuga ngo bazopfira umunsi umwe nawe uzocupfa no mukazana wawe mbere natwe tudahanye Obeme uri kuravyumviriza aha ndabivuze abo mukorana bari ngaha mwese une part fixe de la production est réservée à l'État suivant le principe gagnant-gagnant. Principe gagnant-gagnant ni iki no kuvuga aha rero niho mwahora mwibira rero ndabatera inkuru nico badufise ubutare bugugwa umuriyaridi w'amadolari kugira ngo ubwo butare tubwimbe tubwexploite tugakenera miliyoni 200 wewe ukazana izo miliyoni 200 wumvise ko leta yazanye ubutare bwo muri yaridi nawe wazanye miliyoni 200 none hageze kugabura uco twara miliyoni 800 cyanye utwara proportionnel kuko ajya mahera wazanye ateza kuronka inyungu aha ama cooperative yo mufise mwese ndabajeje ntinzanira mwebwe fond d'exploitation mwazanye andazi ni bakebonyereka muga muri yimbira mugaca mutwara exclusive ngo 7% ivuye ganya no kuvuga we wazanye miliyoni 200 leta nawe yazanye ubutare bw'umuriyaridi noneho rero muca mu negosia muti none jewe ku miliyoni zanje 200 inyungu yazo nangahe uti mukumvikana uti tubone inyungu ari ati none ko nanje aha umutwe nazanye nawo wowe ntuhembaga nangahe ugahemba amahera yiwe yazanye ugahemba ubuhinga bwiwe yazanye ugaca uvuga uti wewe rero ndavye dumuhejeje ibiganiro uti wewe mbona kantite y'ubutare bwawe ni butare bufise valeri yi no kuvuga ubu ni gwawe igihugu naco naya ivyo bintu bigoye amajahe hari abavuga ngo ntaba specialist bo muri contrat minier ngo dufe sinahejeje contrat gatuze sinayihejeje ngo specialist ngo urumva ngo hategeza ko ba specialist ngo ma contrat minier ni ibiki do specialist ufise umurima w'ibijumbu ugamagara umuntu uti ngo bisoromere nzoguhemba dushoye mukumvikana uti uzompemba ngahe uvuga uti dushoye imbegete 5 wewe nzoguhemba imwe naje ntware zine utoya uranzimvye zotwara 2 nawe 3 mukanegosia ivyo linda guhamagara umunyamahanga ngo expert ankona umvikana ajya n'amayeri yo kwiba igihugu jewe Burundi je navuze jewe bashabutse pfa bubunyicirako kabisa nzobukunda kandi butegeza gutera imbere havyo vuga ngo iki jewe
munyita se barundi di pere de famille ambo pere de famille nuzi guteza imbere umuryango wose ukanezerwa mwebwe mwagize ingufu zo gusora mu butare mukanezerwa kurusha wari yicaye nico ituma je nkunda abarundi bimba ubutare mwibaza nkunda abanyamahanga none wewe kwayuza gukuramwo yose ushusha kubaka ibintu ngaha mu Burundi abandi n'abacavuga ngo rapatrima wumva bisa wewe ayuza gutwara yose uza kuyubakisha ibintu mugabo kubera mu minsi heze kwa rukwiba amahera mwayagumiza hanze kuko muzi ko aramibana ubu nico tugira amahera heza agiye kandi rero ayo mahera heza agiye nimwaca muyavanga naryo yandi azocameranda yose azocameranda nese nabwiye ko je ntariko ndabiruka ko kuvyo mwariye je nco nkeneye n'Uburundi buteye imbere aho twahereye dusega dutunze iki nico ndiko ndagwanya aha murumva kontraganyaganya je nabajije abantu bose none ngo hari kibazo wewe uzanye miliyoni w'amadolari hanyuma tukaca twimbura umuriyaridi w'amadolari tuvuga tugabura gute umuriyoni wawe w'amadolari urunguka umutwe wakoresheje ukunguka bijya bigufu wakoresheje bikunguka yega byose birimo urabaza batoma turigo bariko baravuga nti baza mwandike umwe wese cyazokora turaba umushahara wacu niho tuza kumenya pourcentage uzotwara kubera iki je nzokora iki nangahe iki tukiravye nzokora iki aya nawe ntuzoyarya kuko urumva abakozi nibo babahemba nibo banteretana amamashini urumva nabo nyene bahejeje uco usanga hajya muvango babahaye 30% burya nta 30% azotwara ndabivugishije ukuri none ko muri izo 30% arizo bahembamwo arizo banteretana mu imashini mugabo araharura nabo ntibemera guhomba baravuga bati mugabo duhejeje byose kameme ndafise umwe nagasenye purusa niyo negotiation kuko mwebwe murumva muri ko musoro mu murima w'abarundi bose namwe murimwo mugabo nimwe mwagize inguvu abandi bicaye nico gitwa muca mu bihembegwa nende vyumvikana niyo ganyagaja nabene gihugu ntibazovuga ngo portion ngo yatunze ngo kubera ubutare bwacu oya nawe portion yakoresheje ingufu nyinshi ziwe nawe wari wicaye hari ahirya ntazi mugabo portion mwimbu yazanye yarose ko nawe aciye kubakira ishure yubatse barabara yubatse ibitaro amahera yazanye kubera ingufu ziwe none wo ntiwo muhera utegeza kumuhera mwebwe rero mwimba mutegeza namwe kuronka impera mugabo mutagunze igihugu ibingana nivyo mwazanye ntabwo bajewe naho mwavuga muti tumvikanye ukavuga ngo nzotwara 5% ngasanga ni miliyaridi 10 ntaco bimbwira hari abantu hacaza ngo none ngo ayo mahera yose azoyakoresha iki oya wayatwaye kuko wayaguze nuko je ndabivuga aho ngo domaine l'État peut définir par voie d'ordonnance les modalités d'exploitation et de commercialisation des minerais jugés stratégiques rimwe nababwira leta irashobora kuvuga iti ngaha nuko aha n'umutima abagabo ibi mvuze niyo base doto aho muca mutavuga muti basha bwabone nakoze amakosa mu bisanzwe mwategerezwa hariho les conditions kugira ngo uronke ijya kontra kanze ndabereka ama article narayasurinye muga igihe kontra barevoke nkobo ngaha emwe no bamara mwese igihe kontra barevoke violation de clause gico Vous avez no communication de renseignements techniques exigés en vertu du présent code. Vous avez no renseignements. Il y a contre ya wichizimangana. Yo, hariho n'ikindi mbona gikomeye. Manquement grave aux règles d'hygiène, de santé, d'environnement et de sécurité. Aha, hari akantu k'umunani. Iyi ni article ya 36 mwumve.
agapwe k'umunani igihe kontri cifutwa ngo détournement de la production des substances minérales ya gaha mwese mwofatwa kweri none nk'umuntu yimbagura akavuga ko yimba inzaha bamaze umwaka atararonka n'ibiro 5 uwo muntu kureka bandanya yimba wakwemera kuguma wimba uhomba ukamara umwaka ntuzewe wimba ngo narabuze muga ngo muhemba abakozi ntuhebe aho bazi ko wiyivye wewe ubahemba iki nuvuga urimbura ugacunyegeza ukaronka ico bahemba murumva nkaha kontrafye ibigiye amakoperative amajana n'amajana yimba ubutare mu kigega ca leta 0 francs mu Burundi ntituronke devise na rimwe erega navyo nyene biranditsemo iyo mushoye mwumva leta namaze vuga ko muri ko murakorana mushoye amahera ubwa mbere yose abanza kwinjira mu gihugu yose ajya bwashoye ko yinjira mu gihugu hama buza gutwara ko yapare yawe muga amahera yose abanje kwinjira mu gihugu abantu rero bashora ntibinjize mu gihugu aha twogira inspection vyogorana nibaza ko burya mwese umutima uri muri ivyo mvuze mu bibazo vyinshi mufise nico ituma shaka nce nzana deba biri ngaho kugabura kwimba impusha ngene bigenda ningene igihugu cinjiza murumva nk'ubu ndababwiye yuko naho yo ba société étrangère imbere ya vyose abanza kuzana ayo mahera hama muri kontra mukagabura muga amahera yinjiye mu gihugu bati Uburundi bwarinjije imiliyaridi 10 z'amadolari uyu mwaka naho muri izo 10 zitanu zoba zagiye muri ajya amasosiyete yo hanze mugabo ziza kugenda ziva i Burundi ntuvuga ngo ndazideturnira hariya Uburundi bubanza kwinjiza bikaboneka ko amahera yinjiye mu gihugu niho igihugu kigira imwizere mu makungu imbere y'ibindi bihugu ugahagarara ugashinga ikirenge bikumvikana kuko barabona ko igihugu cinjiza amahera niyo uvuze uti nkeneye kwiyubakira amaeroporo mu ntara zose z'igihugu uravuga uti ewe mpa amahera ngaho nzokwishura kubera babona amahera winjiza nta kibuza ko baguha amahera yo kubaka amaeroporo aha dushatse intara zose ubo zagabanutse ari 5 ahubwo ni mwe muravyimvira yo kwimwe yose tuyishira mu aeroport hanyuma autoroute zigafatanwa n'ama autoroute intara zose hamwe atantamwe uzosigara ugenda isahirenga uva mu ntara uja mu yindi ntibishoboka no munsi ko tugiye butanyerera tugenda amasaha 3 ugiye mu Kirundo none wiyumvira yuko bidashoboka ko tuhagenda isaha imwe none ntumva ko business ica yoro erega yo mahera nta kirida yaronderera nayo kubaka amabarabara amaeroporo ibitaro amashuri meza nimwaba mukene n'aba expert baza kwigisha tukubaka amashuri meza rugaca duhamagara abanyamahanga ko tuzoba dufise ico tubahemba uno munsi abarundi baca banka kuvura mu Burundi ngo bahembwa make natwe tuzova tuti ni muhereyo mwaraduteye akagere tugatratwe tuzana abanyamahanga baze kuvura iwacu abigisha dukazana abigisha b'abahinga bayigisha je n'abana bacu hamwe nko mu myaka itarenga 20 2060 tukaba dufise aba expert tutaja kurondera ubuhinga hanze tubwifitiye ngaha ivyo byose birashoboka nta handi nze y'amahera rero nubwo butunzi Imana yaduhaye ubwo butunzi Imana yaduhaye rero reka tugire mubazi ibibazo twishurane dupangane kuko urumva ituga iyi sare ni yirimwo kazoza ku Burundi 2060 ni muri iyi sare gaha dupangerera akarere dupangane uvuze utahandarenganijwe nabonyemwo n'abanyamahanga barashobora kuvuga bati twebwe mutemeye kugira uku ntituzozana amahera yacu abanyamahanga nabo baraduhenda kabisa aya masosiyete yo hanze araza atazanye n'urufusha rw'ifaranga agacambwira ko yatsanye amahera yafusavye ideni muri banki yo ngaha i Burundi sivyo muri bamwe ba Rainbow ntibafashe ideni ngaha mu Burundi
barafashe ideni iyumvire ugacuva ngo warazanye amahera ngo investissement wakuye hanze ari amahera wakuye ngaha nyene mu gihugu hariho amasosiyete yo hanze kubera iki babonye indongozi zacu ari impumyi araza akaducamwo nyene kuko turi impumyi cyangwa akadufunga amaso nakakandi bataga kamahera kuko igitureke ziba amaso kikagora bikingingo akaza rero bagaca duhenda ngo ndi mu investisseur akazana $100,000 agatahana amamiliyaridi n'amamiliyaridi atazanye agashika agaca sabideni ngaha hariho umuntu yigeze kuzana investissement ngo yazanye investissement igihugu kimuha ivyaco kiratanga aca yiruka ajya muri banke de la bita aca afatayo desasa 50 miliyoni y'ideni aheze aca arabiheba muga yatwaye ati ni wanje mwarampaye ntimusubira inyuma mwampa mubona baga bijya leta rero ubwo burenganzira bufise bwo vuga ati ubu rero ndafashe ingingo iyi kuneza y'abene gihugu bose iri mu escro ega igituma leta bakunda kuyescroka bazi yuko ari abstrait mu kuyescroka bumvikana n'indongozi serukira leta je bijya ndavyita association of all ijya ndongozi bamwagize inama yo kwiba igihugu ubu usi nk'ivyita igiturire uwo yamwagize inama yo kwiba igihugu kuko we niwe wari ugihagarariye wari kugihagararira none mwace muje inama kugira mwiba igihugu uko muzi ko atamunyezamu yari kuba wewe duca rero tugira deba hanyuma kende kintu nshaka ko dukora mu guheza inama niyumvira yuko mwazanye liste de présence kuri liste de présence mugire tableau uretse ko bandika ko ziga nimero zabo za telefone umwe wese abo mu nzahabu ukwabo chaque minere ubu ntumbwira ngo turuatekwa vuga uti je n'ubutare nta kumwe baduhenda ngo tererare hari minere yitwa tererare mwamuzi ubwira yitwa jewe naravye muri tableau domendere yeve ndarondera elema yitwa tererare n'amatere nirezere material hari hiyi niyi kandi zinganye beyi sivyo agacambwira ngo tenere watererare tenere fukuti iyerema tenere yayo niyi iyerema tenere yayo ni numva rero uvuze truate oya we mvuga ubutare bwawe wiyimba kugira duce tubashira kwanyu hanyuma umwe wese kuri koperative yiwe arerekana ubutare azozana mu kwezi none maze imisi mwimba nta numwe amaze munsi y'umwaka yimba no kuvuga umwe amaze kumenya statistique utije mu kwezi nzohora ndonka ubutare bungana uko ngasanga wabeshe tiferme ndabaha ese amezi abiri ngasanga bavuze bike uronka vyinshi uzoca ufutwa na mwavyumvise fraud ukaba wavuze vyinshi ntubizane wabeshe kuko nshaka kugira statistique menye nti mu Burundi ku kwezi twimbura korota inganuko twimbura kasiterite inganuko twimbura inzahabu inganuko tugaca tumenya mu kwezi duce tugira statistique zo muri ruwa budgetaire tuti tuzoronka amahera muri uwo mwaka Uburundi buzoronka amahera anganuko kugira ntidusubire gucanamwo ndumva rero kuri tableau mushiremwo umwe wese aca yandika ko statistique murazizi umwaka mumaze nta numwe ari munsi y'umwaka agize hanyuma ibibazo buza kubaza nivyo biza kudetermine ingere duca dukora amakontra gushasha iziya 70% ntaho numva mwazi ku ico sinakibabwiye Umviriza Convention minière approuvée par le décret de délivrance d'un permis d'exploitation haba grande mine petite mine bavuga bati ntuzeye ngo les dispositions relatives
à la participation de l'État au capital social de la société d'exploitation minière à hauteur d'au moins 16%, augmenté de 5% à chaque renouvellement ou au partage de la production minière à hauteur d'au moins 16%, augmenté de 5% à chaque renouvellement entre l'État et la société d'exploitation. Je ne m'endonne handi hantu hoba handitse 7%. Namwe ni muyifate jewe mbona omwe capital social kandi ni à titre gratuit. Nuvuga leta en tant que propriétaire ya mine muri ya capital social yawe leta ibifisemo omwe 16% capital social kandi ni à titre gratuit. None si code mini à titre gratuit. Nukuvuga yuko nimwaheza kugabura na leta ndabivugaga muri transparence mwejeje kugabura kuri ya iganyaganya wewe mu byo utwaye bigabura aba actionnaire nesivyo aba actionnaire nibo bagabura kuri ya pare wewe watwaye wumvise ko leta ari mu actionnaire nayo aho set up and rule c'est la loi ça vient do kubera igihugu ibi sice ndabivuze bivuye mu bene gihugu. Novuga leta ni actionnaire mwese mubimenye ahindani muri mwebwe mwese eta e actionnaire au moins 16%. Murumva kubera mutabigize amakontrasa cyasubira rero gushasha cyasubira kandi noneho mwumva ingene namwe mu vyonona mwumvirize article 258. Iyi code yakozwe itariki 4 z'ukumunani 2023. Bavuze bati en délai de 90 jours ouvrables compté de la promulgation du présent code est accordé aux sociétés dont les contrats miniers ont été suspendus ou à celles régies par décret loi numéro 1/138 du 17 juillet 1976 portant code minier et pétrolier de la République du Burundi pour la renégociation conformément aux dispositions de la présente loi. Murumva hari iminsi 90 gusa kuva itariki 4 z'ukumunani hari iminsi 90 hawe kugira ngo mugire renégociation conformément aux dispositions de la présente loi. Aha ni mwara mwese muri horora loi. Ni mwara mwese muzagusanga mwese muri andehoro ya loi. Novuga bisigura iki muca mugaruka kwikonforma murumva nako nakagongwe gatoyi kuko nta bihano birimo. Nako nakagongwe kuko urumva none ntijuru zaraheze mwari guca muhanwa ko mwabandanije mwimba mutari conforma kuri loi. Mugabo ubu muce mwikonforma rero ukuva mwese murumva ko mugiye gutora mbe vya binebwe byo muri ministeri bizobishobora gabasha nzofasha naje kuko muri beshi kabisa ilifo ko tubigira ningoga ku buryo twinjira neza kuko kubwangingo shaka yuko itegeko rishasha rigenga amahera azokora muri umwaka ntegerezwa kwandika amahera azova mu butare. Ega rico gitwa ariko ndabibabwira iryo tegeko naryo murazi ritangurana n'itariki 1 y'ukwezi kw'indwi. Rero ntihagira umuntu ashika itariki 1 y'ukwezi kw'indwi atararonka kontra ijanye n'iri tegeko. Muca muvyumva kuko tuzoba twamaze kugira iyo statistique umva ntanga dere y'ukwezi kugira ngo iryo tegeko rize rije mu nama nshinga amateka kuko rigenda yo hakiri kare rigenda mu kwa kane ibyo byose nukubigira ningoga kugira ngo itegeko ryabwirizwa riraba amahera azokora rize rigende twahejeje gushiramo tuti ubutare buzokwinjiza amahera anganuko. Murumva yuko yari dere ya 90 jours ntivyabaye ubu duca tubikora ntaburi no musa baca batanga imihoho. C'est à prendre l'oise itegeko riravuga niryo rivuga ari haba ngo ngurumva nzoca ndabiheba uraheba abandi baza kwimbira ivyo nta gusigana itegeko ritegeza gukora nta gusigana inkore ku maso. Urumva rero tuca tugera dufise liste umwe wese yiyangajije ku kwezi azozaniki nshimire mbe ninde
niwe wavuze ko aho uronka 400 kilo none warose 20 tone ninde hariho na portion yaradugije sivyo ga portion yerega patriotisme aho nkubu ndayibona ko iri kwiraza umuntu wese ubu aca tubwira kuko nitwagira nkete tugasagura duhenda mwumvise ingaruka zavyo muzamwe mugiye kumanika imbabura abaga mugamaye na umwe wese azovuga ngo narose umutaho kwiye ndabihevye hariho bivuga uko ati narose ibikwiye je ndabihevye mugabo niba biheba abandi bazoza nabo batararonka mugabo arabarundi nizo kontra ganyaganya naganda abwire yuko kontra ganyaganya y'umuntu atavuga ngo rapatrima no uvuga ngo rapatrima murumva ko ntibisa hari hakabirya kuri mwebwe abarundi akazobirya ako muzoka negosia tuzokumvikana ku barundi sawa none rero mumbwira ibibazo mugira muhura nivyo navuze namwe murafise uburenganzira kugira ico mubivugako muti ngaha muratugunze natwe twabwiye tuti none tujane iri tegeko mu nama nshinga amateka bagire amandema niba nka kwamanda naho bizoca bigenda gute rega aha kugira bibifudike dusubira tujana mu nama nshinga amateka ikavuga iti ibi tubonye ari nyakuri ni sawa basa atari ivyo urumva bica byanka bacavuga bati ni contradiction nta kundi tiadere utinaderepa sawa rero ubu rero nganda bahijambo sinzi ko mushikiranganje hari ikindi yongera ko byo navutse hari byo yongera sawa ubu nukumviriza rero mwebwe abahinga bavyo muri abahinga ba leta ndabisa abahinga ba leta niyo yimba ubutare nitwa twarihenze nitwe twihenze reka rero mwebwe mutubwire ivyo mwiyumvira ijambo ni gwanyu nyakubahwa mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyakubahwa mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'iterambere rusangi nyakubahwa mushikiranganje w'ubutare n'agataka nabo mfadikanije banyakubahwa babura amatare mwitavye kino nama idasanzwe banyakubahwa musanzwe mukora muri kino gisata cyo gucukura ubutare murakoze kuma kano kanyi nyakubahwa excellence jewe rero nkaba vise utubazo nagomba kubaza mpereye aho je nitwa Nduwaye Marcel nkaba ndi umwe mu bahoze ku rugamba ico gisata mu bahoze ku rugamba nta nabakimenyere nta nabari muri cyo ko ni gisata kigoye kirimo na code kirimo n'abanyabwenge beshi nkuko mwabivuze Bo Jemfise koperative sindatangura hariyo ndimwo iriko irakorera ikabarore imaze amezi 3 ikora hari nizo nuko ndoguruza ngomba kuguruza maze kuronkera conformité zibiri mu Kirundo hari n'izindi zishaka kuri 5 tugomba kunguruza nk'abahoze ku rugamba kuva mu dukoresha sabwe hari izindi ntarand Mbo muri rusange ari koperative ndimwe nsangiye n'abene gihugu iyo imaze 3 mois iri ku kivi ikabarore hariyo koperative z'abahoze ku rugamba kuva mutukoreje inama Gitega twagiye hamwe urumva rero wevuga uti mfise koperative yitwuko ikorera naha murakoze cyane nahandi ugize aba koperative menshi duca dusubiranamwe murakoze cyane mfise koperative nserukira imbere y'amategeko yitwa ngo iki yitwa Soko PPMC Soko PPMC Chakore muri rusange rero nabaza kwiye 16% muhereje ko